Yes, rakana baramutse bakunzi ba Yase Live Show ni kuvuga wa Facebook ndetse na YouTube ni Yase Live Shamigaro rimwe. Facebook gira follow kuri YouTube gira subscribe ha biganiro kandi bisangize abandi ugire na commentaire ari cyo washimye canke wagaye ari interano yose ishire ngaho muri commentaire Sida Silva and kumwe na Melanin Boy Gusto kano kanya hano muri Yase Live Show. Gusto nizere kumeze neza. Yemeze neza ndashima. Ego meze neza. Ndashima Imana kabisa. Tugiye kurangiza umwaka wa 2020 na kandi tuje muri 2025 2024 uyivuga gute? 2024 navuga ko en general wabaye umwaka mwiza ku mpande zanje kubijanye na career yanje ko nebaza yuko naragerageje gukora ibyo nshoboye hama ico nshima Imana nuko nkiri muzima meze neza ego. Nakini kumenya Gusto ashavuzwa n'ibintu bimeze gute? Ibintu bigushavuza n'ibintu bimeze gute? Ya ndo umuntu ntawura gashavu birashika gashavura ariko ibishavuza umuntu nibibura muga gusa muri no mwanya simbona ngo nacangwe ngo binshavuza. Mbasi ukunda gushavuza like bari bimeze gute? Baba ari ibintu ana nciye ku mayange gato ibintu vya mbere binshavuza n'umuntu abashaka kwinjira mu buzima bwawe ugasanga ashaka kwinjira muri vie privée yawe en général nivyo novuga. Yego haba imaze gushavura reaction imera gute? Oya ishavu ryanje jewe ndaritwara buke buke kuko akenshi iyo umuntu ashavuye hari igihe usanga yafasha ama decision kumbura atari meza yatewe nako gashavu ariko jewe ico ngerageza kwihosezisa nkifata ama après kumbure niho nshobora gufata decision zimeze neza. Kuko abantu bavuga ati Gusto yashavuye atashavuye ntavyumenya, aryohewe aguma yihoreye, ashavuye aguma yihoreye, nibiki bikuranga kenshi ntiwashavuye? Gashavu urumva ishavu umuntu wese afise ukuntu agiye exprime ukuntu aritwara ariko ikintu je kindanga ashavuye ndi umuntu simvuga mba numva nyene nta bintu mfise byo kuvuga kubera ko iyo nakubwiye iyo ushavuye ukavuga hari gihe usanga wavuze ibintu utari sense kuvuga. Hama ikintu cyambere nanka mu buzima ndanka kwicuza je. Uranka kwicuza? Kubera ko kwicuza amahogere ni ikintu cyambere cyamakiza utacubifise uhindura. Ego achaza vya bine ngo iyo kandi ugasanga bitumwe na ryashavu ariko uravuga so iyo gerageje rero gukontrola ishavu ryawe bigakunda abari ibintu byiza cyane. Ego so muno mwaka wa 2024 tugiye kurangiza gato tugaruke ku bintu bavuga ngo vyaranze kariyere yawe y'umuziki. Ni nk'ibihe bintu byagushavuje cyane kuruta ibindi? Peut-être n'abantu bashaka kuba barabonye abantu dukurikirana imbuga zawe Melanin Boy Facebook kandi nibyo twabana bati peut-être byamushavuje muga kuri we ni nk'ibintu uvuga ati vraiment muno mwaka tugiye kurangiza muri kariyere yanje y'umuziki ibintu byaranshavuze byarambabaje. Bon sibike haba mu buzima busanzwe no mu buzima busanzwe ni ya vie privée niyo ntashaka tugaruka ku mwaka tugaruke mu muziki naza ko muziki atari vie privée. Ego muri uwo muziki ni ibintu byinshi umuntu yaragiye arahura navyo ama ups and down ariko ikintu cyambere nshima Imana nuko muri byo byose byagiye biba nuko nashoboye kubisohokamo imunda marembe abameze neza gushika no munsi. Hama ivyo byagiye birashavuza navyo abatari bake barabibonye kuri kote y'umuziki hagiye arabi ibintu bitandukanye so ntabwo nshaka kubivuga basi nk'ibi uvuga ati ibintu ndifuza ko muri 2025 canke muri kariyere yanje sigaje ntusubira kubona. Peut-être unabwira n'abantu ibintu vraiment je nka Gusto Melanin Boy ku bintu nabonye 2025 ibi nibi kuko ari ibintu kenshi usanga vyirepeta mu buzima utuma tubona mbwaro nk'ibintu uvuga ati bikweri ndazibese shaka gusubira kuyibanda 2025 ni nk'ibi. Nibaza ko cyambere na mbere kutagira ivyo duhurije ko nabandi baririmbye bagenzanje ugasanga turagirana ama mezentente ya nariya ugasanga kumbure tuko turaja ku marezo sociaux haba ibintu atari vyiza kandi ivyo navyo nivyo nakubwiye benshi barabizi sishaka kubigarukako mugabo ibintu vyose vyagiye biba nyene atari vyiza nivyo ntifuza ko bisubira kugaruka mu mwaka uza. So abarimvyi bafise inzira nyinshi zo gucira inzira igikorwa bagomba gusohora cyo bita promotion. Haravuga ati turagira kick haragoma amabezi bamwe rero sero niko baba bamenyereye umuririmbyi ariko yavuga ati base canke si base. So tugarutse ikintu cyabaye
waranashije ku mbuga warashije ku rubuga rwa Facebook ko na Alvin bwo yaravyemera avuga ko yatoboye amapine y'imodoka yawe ndanagukeza nabonye ufise by the way n'indi modoka ndagukeza 2024 nabaye nza 2025 n'ibindi bintu ko yatoboye amapine y'imodoka kana gusanze muhira hari bibaza ati benshi ba Silve ni byukuri ndavuga ati mbo ku makuru atanga nawe biciye ngaho nitwayaze ndayimubaza swate mushenize ndizibezi y'abaririmbyi habaye iki kwari byari ibyo canke kuri he nta buzz yari irimo kubera ko jewe muri carrière yanje nta buzz nigeze nkina mu buzima bwanje ndi umuntu nama nkunda ibintu bibaye abari ivyo nta kurema ibintu bidahari banaho byarabaye wari umunsi umwe mvyuka ari umuntu telefone yarambwira ati sohoka hanze urabe ko imodoka yawe imeze neza hamasanga amapine ari hasi yosane oya abiri sinarenze umuntu yabigize ariko après haciye nka 30 minutes uwo nyene yabikoze acarampamagara kuri telefone arambwira ati wiyumva gute ni je nakoze ibi nibi hama muri uwo mwanya narababaye parce que sinabitahuye ko ibintu nk'ivyo byonshikira byombaho ariko ikintu ca mbere nshima Imana nuko byose byaheze wari yakoze ico kintu yarasavye ikigongwe imbabazi zaratanzwe ubundi peace man ibereye mu nta butungane mwagimo ko yarabikije ku rubuga aravuga ati Jesse sohoka pari ko banzani abajije umutekano bamfate nyene ko mukaso ntimigire maja mu butungane byari mu mwumvikano bana butungane twagiyemo kubera ko Jean iyo tuja mu butungane urumva ubutungane wamaze gushika mu butungane nta ma decision yo wawuza gufata icaha cagiriye umuntu ntuza kuvuga ngo ndakubabari kubera ko wamaze gushika imbere ubutungane buca bukora ivyabwo ariko après yuko ivyo biba vy'ubutungane nibaza ko yaributse kumbure kwifuka hakiri kare amaraza nasaba ikigongwe aratuma inshuti ziwe aratuma abagenzi biwe bana batari bake gusa naronse amapera atandukanye tuma mfata ama decision atandukanye ariko bref cyo nshima Imana nuko byararangiye yaguhamagaye gute mu gihe hari video yigeze gukora ariko aravuga by'indirimo shaka kumera nk'abandi wakuwemwo amajwi hama avuga ko awe hari video yakoze ari explica aravuga ko no ku telefone wowe na mublotsa atasuye kubona amastati yawe mutasuye kuvugana vyagenze gute yagutoye gute canke kwanza ivyo byo uko mutigeze musura kuyaga tuvyijya ndirimbo shaka kumera nk'abandi sinzi ko tubwira ico tutamenye kuri ivyo oya jewe nibaza yuko ama projet menshi y'umugwi nibaza yuko abo tumaze gukorana benshi barabizi nari ndahari n'ama projet menshi barabizi abo twagiye dukorana bose antuka je natanguye ikintu ndagisozera en plus it was a support nta guhembana byari byahabaye n'iki rero ikintu ca mbere novuga nuko ni ibintu nyene usanga bitaryoshe kubera ko bamwe muri twebwe turarema inkuru ugasanga umuntu araja aravuga ati je naka kuko no mu buzima busanzwe twarahura barantahura hama narindindiriye ko projet bamamagara tuyirangiza mugabo uko vyagenze ni kuri kandi je naco bintwaye cambabaje nuko naragenda tekereza ndahora mbandanya n'akazi kanje ariko ntivyahereye ngaho narasuye ndaronka andi matake après ariko ico nguma mvuga jewe ivyo sivyo vyanzanye ngaho imbere ya kamera nazanywe n'indirimbo yanje yabaye ya mbere muri top 5 yitwa ikindi kiremwa yes ibindi vyaraheze bro ikindi kiremwa of course ni indirimbo iri out ni ifise na video of course ni indirimbo iheruka gusohora ni indirimbo kandi yasize muri top 5 muri ya sera cyambere muko twiganirako nigi kwanza babanza kubwira abatsinze novuga ngo abagutoye hama indirimbo ikaba iya mbere cyambere na mbere ndabashimire aho baherereye hose kubera ko n'abantu banyama hafi mu bikorwa vyanje mbandi kumwe nabo baranyereka ko banshigikiye support zitandukanye kuko indirimbo ikindi kiremwa nibaza ko ino radio ba igize nk'iya kane nimba atari ya gatanu kuno kwezi ku radio nka yose niyo iyoboye niyo iri kiravuzwa ukwezi kose so rero ndabashimire cyane
nongera ndabifuriza umwaka mushasha baze bawuronkemwe amata n'ubuki ibyo batanose no mwaka uheze baze babironke success ego. Yes, 2024 wakoze indirimbo nyinshi ugiye ukara kuri YouTube yawe koko hariho movement kabisa. So tukiri kino ndirimbo ikindi kiremwa kubera iki kwanza ino titre ikindi kiremwa ni nayahe majambo novuga ngo agize ino ndirimbo? Ikindi kiremwa ni title y'indirimbo yanje shasha, hama impamvu nayise ikindi kiremwa nk'umu artiste wese tugeza kuba creative kagira akantu gatuma abantu kuko title ni ituma umuntu aja kumviriza ivyo aririmbye n'igitabo kugira ugisome ubabaye like intéressé na titre yacu mukabona kuzingura amapage umutwe w'amajambo umutwe w'igisomo ego. Ikindi kiremwa no kuvuga ni jambo nashatse gushira mu rukundo ndabyita umukunzi wanje kubera ko umuntu aba afise abantu benshi ufise abantu benshi bari mu buzima bwawe ufise abantu benshi muhura ariko haba ari umuntu adasa n'abo bantu donc ari umutima wawe ibindi biremwa ni byinshi nka mama wawe n'ikindi kiremwa kubera ko nta handi hantu uwo mukura urumva n'ikindi kiremwa Imana yakuremeye naco urumva rero amajambo nagerageje kuririmbamwo nagerageje kuririmba combien de fois mukundana n'umuntu ariko ugasanga hariho utuntu tumwe mudahuriza ko ariko ntibibatume mutandukana ugasanga murababaye murarira muragira iki ariko finally mukaguma mwikundanira kubera iki mu buzima habaho ibinabiriya bigoye ariko umuntu agukunda ahoraho ego. Yes, nk'umwanditsi ndetse n'umuririmbyi w'indirimbo na cyane z'urukundo kandi benshi babakunda I think ko apa yurimba hari ibyo urimba urimwo n'ibindi ubona mu kibano ubona bikunda ko urukundo goguma kwa kundi ruryoshe kwa kundi. Abantu barahindutse urukundo ntirukiri nka rujya rwa kera umuntu wese no munsi agukunda kubera afise icyo gukuraho nimpandaguhe atacu ufise ntacu baza urumva urukundo rwarahindutse ariko no munsi muri uko guhinduka mfatiye muri la majorité mu bantu benshi ariko kandi n'abantu bafise urukundo baracariho mugabo abo nabo nomwe kwijana so en général rero utomboye ukaba ufise umuntu agukunda wiyumvamwo akwiyumvamwo mukaryoherwana mukababarana bashima Imana kuko si vya bose nabwo yibona bose abantu benshi barondeye urukundo barubuze kandi ataco babuze so ego ako wararose je ndarufise ntangira ivyo mfise. Muno mwaka indirimbo zose wasohoye nihe ndirimbo mu ndirimbo waririmbye uvuga ati indirimbo yantwaye budget nini gusumba izindi? Nibaza ko ari uri sweet kubera ko yantwaye uburyo bwinshi indirimbo nakoreye mawimbi ego. Ikindi kiremwa turangije na 2024 tutegura 2025 oya sindayiheza 2024 vuba ndindi naraba hari sezerano natanze ku bakunzi banje ndabwira ati indirimbo ni yakuza 500k gusa ikindi kiremwa bivanye n'urukundo bariko baranyereka ko nzoce ndabongera kandi karirimbo so anytime umwanya n'umwanya sezerano nanje nabahaye bishitse nzobishikana. Yes, ku bantu muko madukurikirana manze musimbire ku rubuga rwiwe urumva abantu muza kuraba ikiganiro muza gupartage kugira ngo dukwiziyo 500k kugira ngo aduhe iyindi ndirimbo vyihuse cyane kugira ngo uno mwaka wa 2024 turangizanye neza nande na Melanini Boy gusa kuko kugeza ubu imaze kurabwa n'abantu 450 banenga amajana 93 novuga ko akanya je tuko twakorera iganiro novuga ko ushaka kira basamaze gushaka habura bake kugira ngo nibaza ko indirimbo iri tayari ko habura bake n'abakunzi ba Yaselacho ndazi ko benshi baza kuja ku rubuga banayisangiza n'abandi kugira ngo dusore kuronka indirimbo shasha gusa hari kibazo kandi mazi imisi baza barimvyi bose banciye mu maso kandi nzokoma ndababaza turakunda kubona arafendane canke imisi mikuru kana akabani nje arakunda gusohora izo ndirimbo swate zo kwikukira bonane zo kuryoherwa mugani nga gitubona muri imbi za Noel kubera iki hari ya Noel oya nibaza yuko Noel indirimbo za Noel indirimbo za bonane bivana no ma artist ari ushobora kuvyuka kumva kumbure ako nta muri nzara n'indi ya Noel mwaba
tuzi turirimba baziririmbo nyene z'uryoherwa z'urukundo iki mbese turirimba za bonane hashe hatukombere nyene azo kuryoherwa mwaka muri ya Noel why urambajije ikibazo kitwengeje so nibaza ko umu artiste wese aba afise kumbura ibintu bimwinspira ibintu yoririmba we nakado ya Noel none kado ya Noel si indirimbo ya Noel ni kado yo mu minsi mikuru nyene kubera ko ifo gukora indirimbo novuga ivuzwa mu misi yose kubera iyo urinevye indirimbo nk'iya Noel no kuvuga mu mwaka izovuga rimwe ariko na bonane baraziririmba niza independence muraziririmba za Louis Mars muririmbira aba mama navyo urabona none nivyo rero nakubwiye abari indirimbo ziririmbwa uwo munsi nyene ko ngizo nazo uririmba ziri mu musi nta ndirimbo musi mukuru cyane ikintu kanaka uririmba ndamaze kuririmba indirimbo y'urumuri rw'amahoro none ntibuzwa kangahe sijya misi gusa yego ivuzwa ijya misi mugabo ndirimba ka Noel aka Noel ndindiriye uzontangurira nge twumva Yesu yavutse genzo ya 2025 nawe usinzi ko bandanye korabo yojoba gutwenza aho cyabamvuta amaje nanje so aguso ndagushimire kwa duha kano kanya kuri ya Sela Show Facebook ndetse na YouTube ariko kandi ku radio nawe turi kumindira imbere muri Power Play muri EAC Live Show hakajambo bwa ko adukikirana nshimire cyane EAC Live Show shimire abakunzi b'iradio Nderagakura ico navuga nuko ndabakunda cyane babandanye bakurikirana ibikorwa byanje indirimbo iri hanze nshashe yitwa ikindi kiremwa abayitoye bose kabiya mbere Imana ibahezagire duhe kuramba ngo ndabisubiramwo Imana itubikiye byinshi I love you guys ciao